Nitekana umunezero ntangereye vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ku amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzaguruka cane ku biriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye, cane ariko tukaza kugaruka ku biriko biravugwa mu gisata ca politike mu bategetsi batandukanye, aho tuza kugaruka ku biriko biravugwa kwihangana rikomeye cyane riri mu mugambwe CNDD FDD ndetse no muri systeme yayo, ariko aha tuvuze systeme tuba tuvuze cyane muri cercle de généraux. Uyu akaba ari wa mugwi w'abajenerali bagwanye ku rugamba rwa CNDD FDD bafata ingingo nyinshi cyane ziraba ubuzima bw'igihugu ndetse n'ubw'umugambwe ndetse n'ingene babandanya gukingira ubutegetsi bwa CNDD FDD. Haravugwa rero ibi bidasanzwe bibi cyane ku mushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca. Haravugwa ibi bidasanzwe bibi ku bandi bajenerali batari bake babarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ndetse no ku munyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. Benshi mu bagumya banga bakomeye cyane b'uyu mugambwe cyane ababarizwa mu nama nkuru z'uyu mugambwe ku rwego rw'igihugu ndetse no mu ntara, ngo baragiye bavuga ingene bashobora kuzogabura ubutegetsi kuva mu matora azoba muri uku kwezi kwa Rusama gushika mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wa 2027. Ico rero ngo cishatumye umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye ananirwa gukura bamwe mu bihangange mu bibanza barimwo, aho twovuga nk'igihe yagerageje gukura umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare General Prime Niyongabo, ariko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akanga gutera igikumu kuri iryo kete rikura Prime Niyongabo. Ica kabiri kandi kwabaye gushaka gukuraho Reverien Ndikuriyo kugira ngo ntazongerwe ikindi kiringo cyo gutwara uyu mugambwe uri ku butegetsi. Gusa ivyo vyarananiranye cyane kuko ngo Reverien Ndikuriyo nawe yanse kurekura umugambwe, gushika naho haba inama y'ibihangange yabereye mu Kibimba iwabo Ndayishimiye mu Giheta. Reverien Ndikuriyo akanka kurekura iki kibanza. Ni mu gihe President Ndayishimiye nayo ngo afise ubwoba ko mwaka wa 2027 ashobora kuzoba indyane zikomeye cyane muri uyu mugambwe kugira ngo batangaze niba koko azitoreza ikiringo ca kabiri cyo gutwara Burundi gushika mwaka wa 2034 cyangwa se niba bazomwaka iki kibanza. Ibyo byose kandi bikaba bikorwa n'abari mu nzego nkuru z'umugambwe. Reverien Ndikuriyo rero bamuhaye igisabo cy'uko ashobora gusaba ikindi kibanza cyose ashaka mu nzego nkuru z'igihugu akagihabwa, ariko we yaranse. Nako kandi umukuru w'igihugu afise amakenga cyane ku migenderanire y'umushikiranganje wa mbere ndetse na Reverien Ndikuriyo n'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare, nubwo president yizigiye cyane Prime Niyongabo muri iki gihe, gusa nawe ngo ntazi niba koko atari mu bari ku ruhande rwa Reverien Ndikuriyo ndetse na Ndakugarika. Nkuko tugiye kubigaruka ko muri ano makuru rero Gervais Ndirakobuca natangwe mbabwira ko muri no minsi ari mu bihe bibi cyane. Ni ibihe bamwe bavuga yuko vyatewe nuko yatswe ijambo bigizwemo uruhara n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu General Ndayishimiye ndetse n'ibindi bibazo vyagiye biraba cyane ku kibazo kirabana n'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi bati ni prestige canke se interpetrole. Ikiraro ni kimwe mu bibazo, igitoro kikaba ari kimwe mu bibazo vyakweze kutumvikana gukomeye hagati ya General Gervais Ndirakobuca ndetse na General Ndayishimiye. Haraciye umwaka abantu benshi bibaza ico General Gervais Ndirakobuca asigaye ajejwe. Akiganwa kuba umushikiranganje wa mbere muri Nyakanga umwaka wa 2022, benshi bari biteze kubona umukuru wa leta afata ingingo zikomeye nk'uko vyari bimeze akiri umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Ico gihe niwe yari umushikiranganje yubahwa cyane, yafata ingingo zikaja mu ngiro, rimwe na rimwe yanashobora kurenganura abarenganijwe, naho zimwe mu ngingo ziwe zavyaye amaganya ku miryango myinshi. Kuva abaye umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yarabuze ikibanza ciwe iruhande y'umukuru w'igihugu, yivanga mu bibazo vyose yamarika aravuga buri munsi, hamwe akanakoresha imvugo zimara amazi ubutegetsi. Umukuru w'igihugu yihera amategeko abashikiranganje n'abandi bategetsi. Gervais Ndirakobuca ngo yisanze ari umurorerezi gusa. Ikindi kandi cagoye cyane Gervais Ndirakobuca ni ingene yifata iruhande rwa General Ndayishimiye mu nzego. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu nta na kimwe ajejwe, nta nico ashobora kubazwa, ariko mu ngiro General Ndayishimiye afise ingufu zidasanzwe muri ubu butegetsi bw'umugabo wiwe. Niwe ashobora gusambura ico umukuru w'igihugu yaraye yumvikanye n'umushikiranganje wa mbere.
anafise kandi bamwe mu bategetsi baha aha amategeko haba mu bashikiranganji haba mu bakozi b'iperereza. Itegeko rya Angelina Ndayishimiye ntawe ushobora kurivuguruza kuko na Perezida Ndayishimiye ntarigera amuvuguruza. Iki kiri mu vyagoye cyane kandi Generali Arengiyome Bunyoni kubera atashaka ko bamugenderako. Ndirakobuca we vyarunyutse asigara ajumarariwe. Reka rero tuze no ku kibazo cyabisongeye isibe vyose gituma imigenderanire y'umushikiranganje wa mbere ndetse n'umukuru w'igihugu iba mibi cyane muri uyu mwaka. Iki nta kindi ni ikibazo c'igitoro. Igihe General Gervais Ndirakobuca aganwa kuba umushikiranganje wa mbere, Perezida Ndayishimiye yaraherutse gutangaza ko yifatiye mu minwe ikibazo c'igitoro, anemeza abarundi ko kitazosubira kubura. Aho yarajejwe guhagarika ibikorwa vy'ishirahamwe Murantunge, aho yari yahejeje guhagarika ibikorwa vy'ishirahamwe Interpetrol ryari rimaze imyaka myinshi cyane ryo rizana ibitoro mu Burundi. Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu yaryagirije ko ryakoranye na General Bunyoni mu gutuma ibitoro bikena kugira haboneke akaryo ko gutembagaza intwaro ya General Ndayishimiye. Ndayishimiye yirondereye irindi shirahamwe ryitwa Prestige ariha ububasha bwo kurangura ibitoro vy'u Burundi irikoranye na Regideso yari igiye kuza irabika igitoro ikongera ikaba ariyo igitanga mu bakidandaza. Hari impari zikomeye cyane kandi zivuga ko Angelina Ndayishimiye ari muri bene Prestige naho we abihakana. Regideso nayo yashizwe mu minwe y'umusirikare avuga ko ari mu nshuti za Varisito Ndayishimiye. Amamiliyoni y'amadolari rero yarasuye mu banki nkuru y'igihugu BRB ahabwa Prestige ariko ca gitoro cagumye kibura. Amwe mu matohoza yakozwe n'amaradiyo atandukanye nka Radio RPA yerekanye ko hariho ubunyonyezi budasanzwe kuri ayo mafaranga kugwa muri BRB. Aho ntawo kwibagira ko kandi banki nkuru y'igihugu nayo twarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu mwanya wa mbere kandi General Gervais Ndirakobuca yarubashe ko yasanze Perezida Ndayishimiye yifatiye mu minwe ibijanye n'igitoro. Kumbure yaribwira ko ikibazo kizotorerwa umuti igitoro kikaboneka, naho yaronka amakuru akwiye y'ingene amafaranga y'igihugu ariko aribwa. Inyuma y'umwaka ari muri ayo mabanga niho yabona ko ibara ryaguye. Ikibazo c'igitoro cavuye kiba umuzi wibuye. Ndirakobuca ngarabona neza ko Ndayishimiye vyamunaniye, yongera arabona ko ubutunzi bw'igihugu bugeze habi cane kandi ari wazobibazwa nk'umukuru wa leta. General Gervais Ndirakobuca yarabonye neza ko Prestige ataco ishoboye kiretse kubandanya yiyorera amafaranga y'igihugu. Nibwo yaciye atangura ibiganiro mu mpisho na Interpetrol. Niho rero yaraba umukuru w'igihugu namwe mu bamufasha barimwo umukuru w'iperereza SNL n'umuyobozi mwishikira. Gervais Ndirakobuca yaraberetse ko igitoro gishobora gusubira kuboneka neza mu Burundi hamwe boreka Interpetrol igasubira kurangura igitoro c'u Burundi, hanyuma bakemera bakaduza make yoba ari amafaranga 150 kw'iritiro y'igitoro. Ndirakobuca we ntiyarazi ko ahejeje kugurura intambara atazi. Gervais Ndirakobuca ngo yaratutswe ngo kubona ashobora kwiyumvira gusubira kuzana sosiyete yahoze ikorana n'abatutsi, ariko nawe yaraberetse ko naho bariko bavuga intwaro za kera ko Interpetrol yakoranye na Perezida Nkurunziza imyaka 15 atangorane. Aha rero ntivyatevye. Ndirakobuca yahavuye yagirizwa ko ayo mafaranga ari karasaba ko aduzwa kw'iritira ari igiturire ciwe yumvikanye na Interpetrol. Umushikiranganje wa mbere Ndakugarika yarumiwe ishavuriraniga kugeza naho ashaka gutanga imihoho. Niho yahava amenya ko yafatiwe ingingo zihambaye ko ahereye agatanga imihoho acahagarikwa n'iperereza nawe akagirizwa ko ari kagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2024 ni umwaka uheze imbere y'inama nshingamateka. Gervais Ndirakobuca ntiyayumunwa ko atanyishu nimwe afise ku kibazo kijanye n'ibura ry'igitoro. Mu ncamake yarabwiye abarundi ati jewe narananiwe genda mwibarize umwe avuga ko yacifatiye mu minwe. Nk'uko kandi bibandanya bigaragara Ndirakobuca ngo nawe muri iki gihe abaye hatazi isosi bazomukoza nk'uko benshi makurikiranira hafi vya politike babivuga. Kuva General Ndirakobuca agomvye gutanga imihoho ariko agatega ubwoba abaye hatazi ico ategurirwa n'iyo kizozanana. Yitwa kari warongoye leta ariko arazi ko atabubasha na buke yasigaranye.
muri ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024 ukwezi kumwe gusa inyuma y'ivyo Nderakobuca yavugiye mu nama nshingamateka, Perezida Ndayishimiye yatangaje mu gikorane Nyabihanga ko hariho umutegetsi wo hejuru yabujije igitoro kuza, kwandikiye abatanga igitoro ko batokwenda ngo bakizane kubera himirije gutembagazwa ubutegetsi, ahandi naho ngo yavuze ko ata amafaranga ariho yo kuriha igitoro. Yaramwagirije kandi ko yatanze igiturire kugira ngo ubwato buzanye igitoro i Dar es Salaam ntibupakururwe. Perezida Ndayishimiye ntiyigeze avuga uwo mutegetsi akomeye gutyo, ariko benshi babonye ko ari inyishu ahaye Gervais Nderakobuca. Nembwe kandi muri uyu mwaka naho Perezida Ndayishimiye yabigarutseho aho yari mu ishengero rya Isidore Mbayahaga ngo hari intambara idasanzwe yagwanye muri ruheshi na mukakara umwaka uheze w'ibihumbi 2024. ngo ubutegetsi bwiwe bwari gutembagazwa muri gitugutu umwaka uheze. Aho hose rero ntiyigera atomora uwo yashatse kumutembagaza uwo ari we. Inyuma y'amatohoza kandi RP yashize ahabona mu kwezi guheze ku busuma bwaba bukorwa n'abegereye umukuru w'igihugu bafatanije na Prestige ku bijanye no kurangura ibitoro hanze, hari umutegetsi wo hejuru cyane yegereye Perezida Ndayishimiye yabashije kwivuganira na bamwe bakora muri aya maradiyo, aho yagize ati birya RP ivuga turazi uri karabitanga, turazi ko dufise ikibazo muri leta. Ntiyemeye kuvuga uwo muntu, ariko vyarumvikana ko ishavu bafise ritari ku urongoye leta, ritari kure y'urongoye leta ariwe Gervais Nderakobuca. Ko yamwankiye gutanga imihoho, Ndayishimiye yoba abikiye gihano Nderakobuca. Amakuru dukora mu begereje Gervais Nderakobuca aravuga ubwoba yari afise mu gihe c'ingwara ya Reverano Ndikuriyo. Umushikiranganje wa mbere ngo ntashobora no kwerekana ko yitwararitse ikibazo ca Ndikuriyo, yarazi ko acunzwe bidasanzwe. Hano nta vyinshi tuza kubabwira kuvyo twamenye, gusa azobaho igihe ciza cyo kubivuga ko. Ariko ubwoba bukomeye buri mu begereye Gervais Nderakobuca nuko nawe yari guhava aca kurikira Reverano Ndikuriyo agahatanwa n'ingwara igoye gutahura. Kugira yikingire, umushikiranganje wa mbere arafise umugwi w'abasenzi yegereje uzuramuba hafi igihe cyose ari ibintu abona bimuteye amakenga. Muri kino gihe havugwa cyane uburozi mu Burundi no mu bakuru bo hejuru cyane buravugwa ku rwego ruteye ubwoba. Ubwo kwinumira no kwitekerereza mu ntwaro yamwambuye ububasha bw'umushikiranganje wa mbere, ariko ikaba izi ko abitsa amabanga akomeye ngo nivyo bizokiza General Gervais Nderakobuca. Iki ni ikibazo benshi bibaza. Nemwe ku rubuga rwa Twitter cyangwa se rusigaye rwitwa X, niho hari umuhinga yihweje ibihe umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca arimwo acandika ati kera yarinda kugarika none ubu yari yakeye asigaye ari Nderakobuca. Ngiyi minsi rero turimwo iratubikiye vyinshi cyane cyane kuri ibiriko biraba ku bategetsi bo hejuru mu nzego z'igihugu. Ni mu gihe kandi hari vyinshi bivugwa yuko kandi Gervais Nderakobuca umushikiranganje wa mbere yashingiye ntaye Perezida bagaza ko atari umusuma nk'abatwara uno munsi. Hari kugenekerezo ya 18 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu majambo yiwe Nderakobuca yagize ati nkeka abakoze amabarabara ya kera batari bwamenye ko isima iribwa canke ibindi vyose biribwa. Aho yari imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka kugenekerezo ya 10 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2025, umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca yarabajijwe ikibazo c'amabarabara ariko arononekara mu gihugu cose. Mu nyishu yiwe Gervais Nderakobuca yavuze ko amabarabara dufise mu Burundi nka yose yubakiwe igihe kimwe, arico gituma ariko aherera rimwe. Yaranavuze ko amabarabara yakozwe kera ari yakomeye kurusha yubatswe vuba. Araheza ashimira abubatse amabarabara ya kera kubera bobo batari abasuma nk'abakora amabarabara y'ubu. Benshi rero bakabona ko umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca atabeshe. Icambere, amabarabara makuru nka yose yubatswe ku ntwaro ya Perezida bagaza. Ayo mabarabara ni yakomeye. Ingorane nuko atariho arabungwabungwa ku ntwaro ya CNDD FDD. Icya kabiri, amabarabara yubatswe ku ntwaro ya Nkurunziza ageza bicane kubera ubusuma bwayaranze. Icya gatatu nuko mu myaka 20 imaze n'intwaro ya CNDD FDD itamenye kubungabunga amabarabara yahasanze none yose akabageze habi. Hano benshi bakavuga ko Gervais Nderakobuca yavuze ijambo rikomeye, naho atubahutse gutomora igihe ayo mabarabara yubakiwemwo wenyene vy'ukuri yaremanze ko intwaro y'uno munsi vyikora vyose birangwa mu busuma, utiba ry'isima n'ibindi vyose.
Bagaza yubatse amabarabara atabutarafisi. Ikindi gitangaje ni inyishanira ko buca kukijanye no gusanura ayo mabarabara. We akavuga ko bizoshoboka kuyasanura mu gihe tuzoba twashoboye gucukura ubutare. Ariko aho ayo mabarabara yubakwa Uburundi nta butare bwacukura. Abatwara uyu munsi rero barananiwe kubungabunga ivyo basanzeho, none ngo barindiriye ubutare. Muti none ko basanze biba vyose bambe barya vyose, ubwo butare bwo two kwizera gute ko nabwo batazoburya? Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje cikanwa nadushikiriza, usangize kandi n'amakuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiko biravugwa yiba muri politike, agateka kazina muntu ndetse no mu bindi bisata bitandukanye bigize amakuru tubashikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Imana bahezegere mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora. Rero amakuru yacu yo arabandanya.